C'est vrai que le profil, mais nous sommes des humains, on ne va pas faire comme... Merci, on a 3 voix pour voter, ça c'est SMS, c'est une réseaux sociaux, une SMS, dites-moi à 20%. On a tout la dukurikire ku mbuga ngurukanabumenyi n'uwatahukanye amajwi menshi muri Isanganiro Award 13e édition. C'est dans quelques instants, on va observer les projections. Réseaux sociaux, deuxième catégorie cette fois-ci. Après SMS et les réseaux sociaux, c'est toujours les 10 chansons. Indirimbo 10 ziri mwihiganwa, indirimbo bizoza akandi karyo k'urukuta kwepandiki rimwe ryoha tuza umufana na Zoe ku manota 20 sosiyo niriko SMS amashi menshi murabe muco mukoma amashi nimba mubona uwatsinze ariwo mwipfuza. SMS ari ku manota 30, réseaux sociaux bayishize ku manota 20, no kuvuga byose bizakugira 50%. 20% jury ifise amanota menshi iza kuja kuri 50%. 20% mubona ndatsinze hejuru ku réseaux sociaux ninde nidiribiyahe okibona nidiribiyahe raba neza Haisa nidiribiyahe guys nidiribiyahe muri d'accord umufana nindiri muri twakote Haisa ivugeze neza nakibomba umufana ya YM Music amashi menshi kuri réseaux sociaux asigaye jury kuri réseaux sociaux indirimbo umufana nirose amajwi menshi réseaux sociaux ce n'est que 20%. Hanyuma SMS ce n'est que 30%. Hanyuma jury uri muri leta yibukije yuko ivyo muza kubona umunyene ni jury ni 50%. Bacha turungikira icanyuma bayita somaso batavuze son de son. Voilà 40, voilà 34, voilà 32, 47, 40, 35, 45, Ndiki, 45, 46, Ndiki, 46, Ndiki, 47, 46, Ndiki, 46, Ndiki, 47, Akadio, 39. Voilà. On va voir. La somme des sommes. La somme des sommes. Guys, muri côté jury, indirimbo yose amanota menshi n'indirimbo yahe reka rero tugire totari ya totari. Turenga indirimbo 10 muce mukunda induru n'abari ku musaga bavyumve. indirimbo bizoza iri mwihiganwa mwe ko musibyahaga bijya birashikiye agarutse ko abatari bake nagira nsabe abari ngaha twese tubakomera amashi cyane. Hanyuma rero tugire tuti
mwebwe mwaje kudushigikira uno munsi namwe turabakingurikiye cyane mwivuye ku mutima tukagira tuti uno muririmbyi abaye uwa mbere azoshigikirwa mu kiringo gitegekanijwe kugira ngo ashobore gutera imbere cyane gusumvya mbere anatume n'abandi bakunda umuziki abereka ko umuziki ushobora kubateza imbere nuko ntarinze kurandira rero nkaba nsubiye kubakingukira cyane mwebwe mwaje kudushikira kuri uno munsi nkabipfuriza kugira ibihe byiza kidumu kugira ngo nakwibagire nuko sinzi iyo mwumvise abaririmbyi baririmba hajya baririmba kuko baba bafise ababa bereye imbere. Les gagnants, Shamika Event Karibu, le parrain de la cérémonie, Karibu Kidumu. Nitugira amahoro. Navyo niteguye kuvuga uno munsi ariko Isanganiro Award ni ikintu cyiza. Umuhate bakibitangura n'ubu bakiwufise birafasha. Benshi turabamenya abagiye bararonga award twagiye turabamenya. Rero iki kintu mukibandanye Christian Sovye mubandanye Isanganiro Award kubganje ikintu cyiza tugira amahoro uwatsinze nawe tumukomera amashi abatashoboye kuronga award nibacika intege harejo na hirya y'ejo murakoze. Merci beaucoup amashi menshi nuko aba nibo baza gushikiriza agashimwe Pastor Lopez mu kibanza kigira kabiri. Okay murano merci beaucoup hari umugigwa rero mwe benshi murindira Fernando image ici technique photographe caméraman image ntibacike la photo la plus attendue ni remise de trophée. C'est la remise de trophée. DJ Fernando aratanze trophée kwa bari kumwe na directeur w'Isanganiro 4 3 2 1 0 applaudissons très très fort sur Radio. La 13e édition ya Isanganiro Award Pastor Lopez. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ababaye bakabiri barabahereza ego twagira dusabe pour le deuxième prix association Ijambo iri kumwe na Shamika Event encore une fois idufasha gutanga agashimwe ku kibanza ca kabiri ucibuka ninde yabaye wa kabiri mukali wa show umviza nabwiye ikintu kimwe umuntu yitwa Vishu Love si umu artiste asanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi abajene bariko bararuka baramuzi bete president mozi bari kumwe na Famba sinzi ko akiri ngaha aracari ngaha inde Vishu irena ara niyegere watubwiye ngo mwanya uraturega Vishu tu es un grand hari umuntu yabigishije kuririmba yitwa François Gitega hari Gitega Gilbert ubunyane yabwiye abakufise imyaka itanu Imana mushobora vyose ihezanire peace and love. Vishu remporte la deuxième position, le deuxième prix de Isanganiro Award, le prix qui est remis par le représentant légal de l'association Ijambo et Shamika Event. Félicitations. Amashimwe kwa Vishu Love. Ndirimbo Sara. Ndirimbo itwa Ndiki. Sishobora kujyama nayo mbirije kwenda kude mude wa reggae. Félicitations. Merci beaucoup Vishu Love. Vishu Love. En troisième position, on appelle Zoé Ibino MTC. On appelle le président de la commission de Isanganiro Award. Eric, il est tellement gentil, doux et très discret. Voilà. Uyu niwe rero yararongoye komisiyo itegura runo rubanza mukomera amashukuyu amazimisi akajyama kubera twebwe turi ngaha twese narinzi ko azogwara ego tusabe afashanye n'urongoye ishirahamwe ry'abamenyesha makuru mu Burundi
abakenyezi bamenyesha amakuru mu Burundi Madame Francine Ndihokubwayo bafatikanye na Shamika Event bashikirize kano gashimye k'ikibazo umuntu arongoye abamenyesha amakuru b'abadamu mu Burundi ava muri radio Isanganiro yitwa Francine Ndihokubwayo muramumumva mukomera amashi menshi Francine amashi menshi kuwatahukanye kandi kibanza kigira gatatu ni umugwi MTC ni gospel indirimbo yabo yitwa zo amashi les amis abantu muri hano namwe bakoma amashi batsinze dans les 10 nibo batsinze nuko rero reka tubashimire cyane félicitations au gagnant Christian niwambwiye ko mberewe Christian niwambwiye ko mberewe nari kubwiye wavyibagiye urazi wanyambitswa rimwe rinde Shamika Event Shamika Event Shamika Event merci beaucoup nuko rero reka tubashimire cyane umviriza Raisa kuri jewe gutwara Isanganiro Award ku nshuro yayo 13 numva ari umunezero nivyerekana ko hari ico umuntu aba ariko arakora cafashije abantu ikindi ko nabona ari ndavyiteze oya pe sinari ndavyiteze kuko n'indirimbo nagiye kumenya ko iri mwihiganwa ntevye kubw'ibikorwa bindi byinshi narimwo rero nico gituma mvuga nti yabaye surprise ego message nobwira hari mwihiganwa nuko deja kuba barashitse muri final nuko vyerekana ko hariho igikorwa bari basanzwe bariko barakora cagize ico kiriko kirafashije catushije abantu benshi rero novuga nti courage nkuko umugani w'ikirundi uvuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe niko rero byabwizwa kumera ikindi no shimira Isanganiro radio televiziyo Isanganiro yatunganije ihiganwa kuko c'est encourageant biragira ico biterereye kwana bariko barakora mu buryo buca nk'ubundi rero no kubashimira cyane no kubabwira ngo mubandanye ibikorwa nk'ibyo biratera intege bariko barakora muri no domaine y'umuziki ikintu cyo nobwira abantoye navuga nti cewe kuko ibyo ndonka byose ni inspiration bakumana kuko ni message ubugomba gutanga ku bantu bafashe mu buryo bucanke ubundi rero jeco nababwira ni merci ariko kandi abishoboka gusenga dusengere kugira ngo Imana ikomeze kuduha inspiration na revelation ibyo dushobore gutanga ibifasha imitima y'abantu na cane cane ikabegereza Imana canke ikabaha kumenya ico Imana igomba ikarema n'ivyizigiro muri bo